umwanya utarenga 4 minutes kuko umwe wese ntiyoronka 50 minutes zo kuvuga twava duheze ejo mu gatondo mushoboye kunyarutsa tukubahiriza bariko barumviriza vyo bari sawa. Harakurikira Kemet ubundi yagiye je pense kuko ubwa mbere Kemet hari wundi yakurikira yagiye haca hakurikira Muteramyi. Kemet Muteramyi, karibu ijambo nigwanye. Mwakoze ko mijambo rino jewe ndabona ganshimira abatanze abamaze gusigura ibintu bimwe mu byo nanifisemo ikibazo nabitahuye gato mugabo araho kwiyumvira da principle mwavuze kwiyumvira igituma abarundi bagumye bicana kuva kera bapfa ubusa kandi bumva bari babizi iyo vyose hariho abantu bakuze bari bazi ukuri ariko ntibigeze bakuvuga aho iyo uriko urabitahura uriyumvira ukumva ufise agashavu kuko abantu barahonye barabarana rero nkaca niyumvira ariko none les historiens bize bari bafise ukuri bari bafise la réalité kubera iki batigeze bigisha ibintu nk'ibi nyine umushinga ntahe Rugambarara yigisha kubera iki batigeze bayivuga gushikaho abantu bamarana gushika naho bagira pacte y'ivyo bita ko ari amoko 40-60% bikabandaye kandi hariho abashinga ntahe kandi babizi bazi ukuri la réalité. Ivyo rero iyo umuntu ariko aravyumvira yumva nko question mark ukumva birababaje kameme ariko naco ivyo byose kizima abashinga ntahe bakiriho bazi ukuri bumva ko atari ivyo ariko igihambaye nuko ngira ngo umuntu ariko abisigura muri periode uvuga ati yabasi naho umuntu yobisigura akaba ari kuri hama bikaja no muri politike y'igihugu ku buryo n'abana bashobora kuzovyiga bakabikurikira kitaske ibintu nk'ibi tosubira kuba na rimwe ariko rero biragoye kuko urumva mu gihe bitari muri politike y'igihugu amweke babishizemwo bizokwama kwa kundi mpaka bihindutse ariko rero nanifise akabazo k'amakenga nagira mbaze mushikana Rugambarara none ko muri ayo moko bemeka ko abantu nibaza ko ari ibijya vya mwavuze ko ubuhutu n'ubutuzi vyari ibintu sociale professionnel batanga ku bantu harasiga igihe par exemple hari ahantu uba waragize recherche muri ivyo wariko urakora ukabona ko ariho nk'ubwoko paza nk'umuryango kanaka bashobora kuba baravuze bati mwebwe kubera mukenye muri abahutu hama mu nyuma baraja baratunga babatutsi hama barasubira bakina basubira kuba abahutu hari ahantu mwarabibonye canke mwaragize mu marusheshe murabona ko vyabaye canke mu bantu baba bakuze bari bakuze mu makera bakavuga ati twebwe nivyo vyarabaye twahora turabahutu hama tuba abatutsi nuko murakoze nico nshaka kubaza. ntahuye neza ikibazo cyawe kuko watanguriye kuri iyindi ntumbero amushyira ku muryango yoba yari abahutu bwa mbere hanyuma ikaba abatutsi mu nyuma canke vice versa sinatahuye neza usubiramwo. En fait urumva kubera hari ukuntu mugasi we wenyine arimaze kuvyimura ahandi bavuga yuko ivyo bavuga ubwoko ku batutsi canke abahutu ntivyari ibintu vy'ubwoko vyari ibintu de type social professionnel nkuko bakakwita nk'umuhutu kubera ukenye hama mu nyuma utunze bakakwita umututsi. Nashaka kubaza mu marusheshe wowe waragize canke mu bantu wowe waramenye mu bantu babakurira kera ko ari nk'abantu baba barabaye abahutu hama mu nyuma babatutsi kubera batunze canke yari umututsi agakena agatasubira kwitwa umuhutu. Hari aho mwoba mwaravyumvise vyoba vyarabaye mukadusigurira murakoze. Uburorero ni bwinshi cyane kuri ico kintu ariko nagira ngaruke gatoya imbere yo kwishura kuri ico kibazo direct. Aho dushira ikibazo bita ic'ubwoko
nguma ngaruka ku ijambo ubwoko ariko mbona yuko mu bibazo mbona ngaha mu ma reflexion mbona ngaha nukuri abatari bake ntibaratandukanya neza ivyo ari byo kuko uri muri recherche uragira ama periode ukorerako. Rero dukoreye kuri periode imbere y'umuzo w'abazungu, ndabasigurira nti iryo jambo ubwoko rifise insiguro yaryo ry'abarundi nyene ry'ikirundi nyene. Ariko tuje muri periode ya kabiri twise ni periode y'ingwano coloniale, aho niho hari ibintu byinshi byahindutse, si gusa ku by'ubwoko, tugende no ku madini. Abarundi bari bafise idini rimwe, Imana, ukubandwa, uguterekera, inuryo ryari idini ryabo, niko basenga, niko bubaha Imana. Ariko muri iyo periode de conflit haje amadini atandukanye. Islam bwa mbere, abakretien nabo bari kune bari gutanu, hari abaporoti n'abagatolika. Ni byinshi byahindutse mu mitwe y'abarundi. Rero bitangaje kubona abantu bagitakara muri ibyo by'ubwoko n'ibindi, cyane cyane ko hagiyemwo n'ubwicanyi. Icya gatatu, la periode ya gatatu y'ukwikukira, niho imbuto bateye igiye guseruka muri conflit yahabaye. Nta bwintu bwa mbere conflit yari ihari, yari conflit y'imiryango. Ariko abazungu muri iyo periode de conflit barubaka iyindi conflit créée de toutes pièces par les réformes bagize, les études bagize n'ibindi. Nukuri aha niho nashaka ko twotahurana, kuko kuca abantu bavuga ngo guhakana ubwoko n'iki, ntabwo ndiko ndahakana ubwoko, mbe nzobivuga kangahe gushika kangahe. Mugabo ntanga isiguro y'iryo jambo ubwoko ritandukanye ku maperiode uko akurikirana. Aha tubitahuye kumwe niho twoshobora kuduga ku kibazo c'ihonyabwoko bama bagarukana mu gusigura ijambo ubwoko. Ibyo nibyo twoheza tukumvikana, uko nukuri ntawe dutaniye cyane atari gutahura gusa iryo jambo ubwoko. Cyo ni cyambere. Rero ku kibazo cyawe, hariho anecdote novuga. Aho muri 1992, 1993 imigambo itanguye gukura, hari groupe twarimo en discussion, umuntu yari muri UPRONA ariko d'origine Hutu, yatubwiye ati je narigeze guharira n'umuntu tuvukana mu miryango ariko bobo bavuga ko ari abatutsi. Yamubajije ati uko basangiye isekuru, grand-père bari basangiye. Grand-père, please. Ati koko mwebwe murimva yuko muri abatutsi? Nawe ati none ni kubera iki tutokwiyumva ko turi abatutsi, ko n'abatutsi batwemera? Ibyo birahari cyane. Hari ikintu bagiye kuvuga cyabaye no mu Rwanda, ariko ntibuka ko biba byarabaye no mu Burundi, aho bagiriye ma réforme administrative no gushira kwa ama carte d'identité
ayo makarite nayo ku bijanye n'ubuhutu n'ubututsi bayashira kuri amatungo y'inka. Wari afise inka 10 bamwandika ko kuri carte d'identité coloniale n'umututsi, wari afise munsi ya 10 n'umuhutu. Haciye nk'imyaka 2-3 basanga mu miryango itari mike, nk'ubu hariho nk'abahungu 5 ku musozi munaka, 3 babanditse mu batutsi uko bafise inka zirenga 10, abandi 2 babashize mu bahutu kuko kumbure bafise inka 3 canke 2 canke atazo bagifise. Haguhindura ayo makarata, ico bagize barimuye kubara bati mbenga muri aka karere abenshi bahari ni n'abahutu, reka twimure abo twanditse ko ari abatutsi. Ugasanga bakuriye batandukanye. Rumwe yoba yashize bamushize ari Shangugu, ubundi akaba yamushize Ibyumba, nta sano basangiye. Ibyo vyarahabaye, biranditswe no mu bitabo n'ibindi. Rero ugasanga mu muryango umwe hari bamwe babaye abahutu abandi babaye abatutsi. Ivyo ntivyabaye. Bitabujije yuko nko muri jenoside aho bagira kw'ikarata barabakarate mu Rwanda, usanga hari basangiye igisekuru bamaze ababo. C'est ça qui est malheureux. Kandi umengo tudashaka gutahura ni ibintu bisiga ubwenge iyo umaze kuvyumva ukaraba uko tumeze ubu. Si ibintu vyoroshe namba. Kandi nta handi vyabaye atari muri ibi bihugu vyacu. Kubera iki? Kuko habaye resistance ngaha mu Burundi no mu Rwanda. Ni kuki kumara yose byo muri des Grands Lacs ari Burundi n'u Rwanda bagumye bahagaze bafise abami babo, abandi colonisation yarabakuye. Ni mu bitahure ngaha. Ahubwo abarundi abanyarwanda bari hamwe bose botegerejwe kumva ko hari ikintu barushije abandi muri resistance yabaye. Twabaye koloniza abanyuma, ariko nitwe twakubititswe kurusha abandi bose. Tubimenye ngaha. Kugira nongeze ko n'akandi kari muri histoire yo mu Rwanda, hariho umuryango witwa Abasyete. Uwo muryango ukomoka ku Mutwa, yari umutwa w'ibwami. Umwami yaramudugije nka kujya twovuga nko mu Bwongereza ennoblir, amuha intara, amuha amatungo, aratunga, arongora mu bo bangana socio-économiquement. Ubu Abasyete bavuga ko ari muri kategori y'abatutsi. Aho hambere niko byari bimeze. Wo ntibaza kumuvuga ati mamuko nayahe n'ibiki. Umuryango wiwe wabaye umuryango muri kategori socio-économique, muri kategori politique aussi batwara. Ibyo ni ibintu bihari kera. Hariho n'ubundi umwigisha wa histoire muri za Muramvya, ko nibuka Jean Exatume mu Kiganda,
yagirishije enquête mu banyeshuri biwe abasaba ati nimugende mu bavyeyi mubabaze ibisekuru vyanyu gushika aho bashika ndazi ko ngaha muri mwebwe ni bake kiretse abaganwa boshobora gutrasa genealogie yabo gushika nko ku gisekuru ca 10 ni bake cane ariko umuzungu niyaza kukubwira ngo uva muri Ethiopia muri Egypte muri Cameroon uzovyemera utazi niyo bitondeka bije utazi no kuvuga ngo ibisekuru vyanje gushika kuri arrière grand-père 6 ou 7 fois utabishobora ariko ukica umuntu uko wavuye ahantu utazi udashobora no kumenya igisekuru cyawe ni ibintu bibabaje cyane kubona ubujuju turimo rero iyo enquête yagirishije abo bana baragiye baramugarukanira resultat icyamutangaje nuko muri iyo shuri yasanze hariho abantu basangiye igisekuru ariko badasangiye ubwoko mashira entre guillemets ubwoko nyomekano hamit bantu ibyo buhutu n'ubututsi byo muri determination ya kera nta bihari bamwe bari hamit abandi ni bantu bara Hakemete no kwishyura kuri ico kibazo cyawe ni kibazo abantu bagiriye ko ama enquête ama écrit bizwi no muri ibyabaye kera kubereka la signification y'ibya mbere n'ivyubu murakoze Ok, merci beaucoup. Allô? Inyuma ya Kemet hakurikira Muteramyi. Muranyumva? Ego turabumva neza karibu cyane. Ego murakoze cyane kumpa ijambo. Sinzi ko iminota 4 mwatanze nza kugira icyo mvuze kuko jewe ndemera demokarasi ndemera guhanahana ijambo nkemera cyane ko rimwe na rimwe nkunda kuvuguruza n'ibintu ibyo novuga nti ibyo abantu baba bafashe yuko umenga ni Bibiliya biguma bivugwa kandi bisubirwamo muti kubera iki jewe iyi approche abo bantu bama bariko baravuga ndayishigikiye ku bintu bibiri kwigisha abantu kahise kwigisha abantu iby'imiryango n'ubwoko ni vyiza gose kandi barabibandanya kuko abantu barakwiye kumenya ibya kera barakwiye kumenya iby'ukuri bitari byashizweho n'abantu batubeshe pour une raison bagomba kudomina ce qui était normal ibi ndabivuze kubera iki kandi ni kubera yuko jewe mfise imyaka 45 hafi nakuze ari byo numva bivugwa tous les jours ndibuka nkiri umwana mutonya twaranagira n'ibyivugo abigisha batwigisha ibyese twagira mu gihugu cyose twaba turiko turavuga ingene abazungu baduhenze batubwira ubwoko butabaho ni ukuvuga ngo nabajya twitangwa n'abantu batize mu mashure guhera kuwo hasi utazi no kwandika rimwe baririmba ivyo nyene bari babizi yuko abazungu bagiye baraduhenda bakaducanishamwo zari n'indirimbo turirimba kuva ku mwonga gushika ku mugezi nibyo tuguma tuvuga n'ubu haheze imyaka 60 tubisubiramwo tuvyomekako hanyuma n'ubu uriko araducinyiza araza akavuga ivyo nyene akavuga tumuzungu ico igituma ndabigaruka ko niki birashobora kudufasha mu kuduha une petite dose de morale kugira ngo twumve yuko twebwe turi aba victime gusa ata responsabilité nimwe dufise responsabilité ifise uwo twita umukoroni uwo twita umuzungu l'histoire qui est ibyadushikiye ubukoroni n'ibintu byashikiye abantu bose la conquête iza gufuta ama civilisation
si abazungu bonyene bagize amakonkete n'ahandi ariko les peuples zarikorevye kandi ugiye kuraba ivyo bintu cane cane bikoreshwa n'abantu bakenya baba babifiseko inyungu zabo. Aba extremiste hutu haba mu Rwanda, muri Congo, mu Burundi n'ahandi barashobora kubikoresha juste kubera baba bagomba kugumya ubutegetsi. Barabizi ko umuzungu yatubeshe, barabizi babikoresha ivyo nyene. Aho badakoresheje ivyo barashobora gukoresha nibwo batozana. D'ailleurs, c'est comme si on découvrait la ligne. Turabizi guteranya la divide et impera. Umuntu wese ariko arakoloniza, umuntu wese ariko aragira conquête n'ivyo akora. Umenga twadekuvuye la lune. Seulement, la différence twebwe nuko twibaza yuko uko tuzokwama turiko tubivuga tubisubiramwo tuvuga yuko twebwe tutari babi, tutangorane, ata responsabilité bizogira ico bihinduye. Jamais. Burya les valeurs dufise hariho ama valeurs universelles. Ingorane gusa nuko ushobora gusanga dufise ama petite différence nk'uko umenga valere twebwe mu Burundi kwiba ntivyari birekuwe, ahandi vyari birekuwe, ubutegetsi barabusenyuye. Hari igihe rimwe numva umenga harimwo turaba nostalgique identitaire, bagomba kuvuga yuko Uburundi bwari paradizo abazungu bataraza, none tutazosubira kuburonka kubera abazungu bakiriho, tugaca tureka kugira effort yo kugwanya ibibi biboneka biba biriho. Igituma haza ibibi n'amajenoside ni kubera iki? Nuko haba hari ubutegetsi bubi, nta kindi. Ubwo butegetsi bubi abantu bakaburika. Ce n'est pas seulement au Burundi, murashaka mugende murabe iyo hatabaye ubukoroni no muri Ethiopia, hariyo ubwoko, hariyo ama peuple atandukanye kandi baramanyurana. Ce n'est pas seulement en Afrique, n'ahandi hose. Ugiye kurondera ivyitwazo kugira ngo ugume muri ivyo bintu vyawe ntubivemwo, sinibaza yuko inguvu twoshiramwo ni inguvu zo kugwanya uriko aradushinyiza, tutaravye ngo abazungu baratubeshe. No, barabizi abanyagihugu. D'ailleurs ugiye kuraba hariho ibintu vyinshi abanyagihugu bari bazi abasendede bataraza, ubu womenga twasubiye inyuma. Et pourtant hariho n'abantu bari bafise ama valeur washaka n'abazungu bakiri ngaha bavuga bati kwiba, guterura ibintu vy'umuntu ni bibi, kwica ni bibi, kugira ibi ni bibi, ariko ubu bariko barabinormaliza parce que ubutegetsi bubi bugumye ngaho bubigisha gupfukapfuka ikibi no kudahana no kugira iki. Ntibisaba yuko hari umuzungu mu kanwa h'abantu, ntibisaba yuko tuza kuvuga yuko twabaye colonize, twabaye aliéné identité, twabaye abaliéné identité. Bisaba ko tuvuga tuti ikibi n'iciza n'ikihe. Ivyo nta numwe atabizi, nico gituma mvuga nti hariho les valeurs universelles, aho bantu ikibi. D'ailleurs les valeurs démocratiques ugiye kuziraba zirasa kw'isi yose, hariho ama différence amwe ahuye n'amarealité mu bihugu bimwe bimwe. Ugiye kuraba ibi vyo kurondera umuntu uzanye umutware witoreye, kiretse aba nostalgique peut-être b'ubwami, umuntu wese aryoherwa no kurondera umuntu no gutorwa no gutwarwa n'uwo yitoreye, kuko les valeurs démocratiques ni nyinshi cane, zihera ku matora zikaza kukuba transparence, kugurura. Ariko ukamenga twebwe twari dufise ibintu à l'époque le monde évolue. Kiriya gihe umuzungu ivyo yakoresheje kiriya gihe, ubu turakwiye kubihindura. Turi 13 millions d'habitants. Nta n'uwuzi niyo umuzungu atari kuza kiriya gihe, c'est pas pour le justifier, ko tutari guhinduka tukazana ibindi bintu. Kuko kenshi ibi bintu vy'intambara biza ni kubera duhonyanga les règles et les conventions ziba ziri mu bantu, nta kindi. Kandi ko tuba twashize imbere umuntu mubi, hariya twoshira imbere umuntu mwiza. Raba aho hakurya yacu bitwa ko bafise umuntu qui veut briser ivyo bintu. Raba upfa gutanga akarorero keza, abanyagihugu ntibagoye bakurikira ivyo nyene. Ugiye gusoma ama histoire de génocide yabaye muri za Kosovo, ukaraba muri za Armenie, ukaraba muri zande, vyose bihera kuko kuntu ko kurondera mu bouc émissaire, uwundi l'autre qui n'est pas le nôtre, uko kujustifia ko wewe uri mu victime aho uri kuragira contre attaque, uri kuragira ntuzenya guerre défensive. Ivyo rero jewe mbona nti dushira inguvu cane mu kugomba kugwanya ibi bintu, tureke kuguma tugira un discours qui vient chercher le bouc émissaire. D'ailleurs usanga harimo na complot, hariho abazungu n'ubu ukamenga abazungu bo muri 1800 nico kimwe nabo muri 2000. Ubu hari ibihugu vyatwarwa n'abantu bari aba nostalgique ntuzenya coloniale,
ubu hariho abazungu qui sont très opposés kuri colonisation ushobora gusanga banamaramara kuri ivyo bintu il faut quand même ko tureka tugume tujana n'amareyalite agezweho ubu hariho lo mondialisme ni nk'uko usanga abantu b'abayideologue ushobora gusanga bashobora gusigura ibintu a partir ya ideologie bemera canke niyo batemera ugashobora gusanga hariho nk'umuntu ariko arasigura ibintu a partir ya ya communisme na capitalisme umuntu anticapitaliste akaza gusigura ibintu vyose bipfuye ko hariyo une du capital uwundi nawe akavuga ivyo ngivyo so rero je navuga nti tuvyigishe barakoze babitubariye turabizi mugabo on ne découvre pas la ligne ivyo bintu turabizi abanyagihugu barabizi buriya babigira exprès bazi yuko abazungu baduteranije bazi yuko bijya by'amoko batugirishije atari byo mugabo nubwo batazovuga amoko bazovuga intara nubwo batazovuga intara bazovuga imiryango tugwanye la haine niyo izana ivyo bibi byose bazovuga umuryango burya umuntu agomba kuguteranya ntarindira yuko kuza kuvuga iterme yakoreshejwe n'umubirigi ivyo hano nashaka gushika sinzi ndi contre le courant y'ibintu by'abantu bose bama bariko baravuga juste pour se dédouaner bikureko responsabilité bumva umenga bo bose allégé nous n'avons pas twege nta ngorane ivyo je ndavyita lo défensive identitaire tugira amahoro. Ok, merci beaucoup kuciyumvira mwashikirije. Si Dr Yemeye bena Rukandira ngira nakira abantu bashikiriza ivyumviro hakiri kare komsa baze kubishurira mwese hamwe. Ndabona ayandi ma demande sinzi ko yose nshobora kuyemera reka nakire batatu voilà. Ndabona aussi umuko-host wanje umenga yagiye reka ndasubira kumuzana. Ok, reka twakire Dignité niwe yakurikira. Karibu Dignité, ijambo ni rwanyu. Murakoze cane nashaka ndabaramutse nongera nshimira n'abariko barumviza ikiganiro n'abakiremesheje. Ego mwiriwe. Mwiriwe cane. Reynolds yari jewe Reynolds ukuri kw'Imana yari jewe kuko uwari imbere yanje yagiye yari mwene Nonsi yari yagiye nta kibazo ndashobora kurindira. Ok, honneur aux dames. Karibu Diane. Oya oui afite wije et ça faisait longtemps ntaza n'umu spécial gambara bafite yanje n'ayukaye muga yari imbere y'umuntu yitwa mwene yavuye bon nta kibazo c'est bon. Ok burije je njya mu kare pardon jewe nakuze ikintu navuka i Bujumbura ikintu cyo kuvuga abahutu vertement abatwa abatutsi atari ikintu kivugwa mais on savait qu'il existait sivyo ama stéréotype twese hariyo abantu b'i Bujumbura twamenye gutevye puis igihe je nashikane un petit exemple iza kuzanana n'ikibazo c'agasorobo navuze kaza kuzanana n'ibindi bintu nashoboye kuvuga muri commentaire Jensi Suraye muri 98 mu bantu banyakiriye c'était quelqu'un qui était en Espagne muri Madrid depuis 1972 donc abantu bahunze kuva muri 1972 kandi ari muri iyi space birababaza ko adashobora kuvuga et puis turaganira akambaza haracabaho akamubwira tukaganira nyine mugabo twe turiko tuvuga as umurundi nkuko Dr yabivuga kuva kera kubatangura iyi space sivyo as umurundi no as uyu n'umuhutu twese turashobora kubimenya parce que namambona niyo ndiko ndakurikirana ibindi biganiro byo muri yandi ma social media baravuga ngo bava muri ubwo bwoko bw'ikigabo ntibyigera bitera ikibazo nk'icyo cyateye mu gihugu cacu siko jewe sinumva kuko iyo hatari inzara hatari ikibazo c'amashuri hari plus ou moins stabilité muri vyose ikibazo c'ubutu n'ubutuzi ntikigera kihaba jewe ndi umututsikazi 100% mugabo ndafise abakuza
tudapanze muri famille iwacu turavanze byarashitse turavanga kuva muri 2000 je pense même n'imbere yo kumva mu Burundi j'avais des cousins bari bavanze c'est-à-dire quoi je nashaka kubaza abantu qui ont signé les accords d'Arusha bakemera yuko abahutu abakobwa n'ubu bagitora abantu biga amashuri abantu baronka akazi wayi ibi bintu tuvyemera ni aka gasore wo Dr Wambajije wayi incabwenge zagiye Arusha zemeye gusinya ibintu bya 60-40 cyangwa ibindi byose bijyana n'ubuhutu n'ubututsi ni aka gasore wayi twemerera umubiri giko bandanya atwigisha turi abantu twize pardon ndavyo n'umwana wanje turi abantu tuzi ubwenge sivyo nitwe turiko turabemera yuko ikolonisation irambana icya kabiri ko ndavuga turiko turadumira superficiel turiko turatanga turiko turaha ikosa uwundi muntu alors que nous à 21e siècle twavurizwa kuba turi abantu koneka tabe utuntu turafyasa ni jewe canke micro ya Diane rese problème nimumbwire mwanyumva je ndakumva ariko uravuga ijwi rikagenda nibaza kuri kure ya micro canke kuri ego gukoresha ndanasaraye ndiko ndakoresha okay n'ama headphone uri gukoresha bluetooth no niyo nzi ikunda oya ugasanga uri kure ya telefone ubu naho mugabo mwanyumva ntaco shikirize ciyumvira oya abo na volume yari hasi kubera abana donc c'est-à-dire que oui byose c'est nous qui ont permis ça donc c'est-à-dire que igihe twemeye yuko haba interview y'akazi hakuraba umuntu azi ubwenge tukabanza tukaraba etini imyitoro yacu ya mbere c'est-à-dire que si un docteur igihe mu Burundi hakaba abadocteur ko ndazi ko bazokoma baribo il y a une infirmière kubera habuze umututsi une infirmière bazotura imbuto cyangwa vice versa c'est-à-dire que nitwe turiko turemera ibi bintu byose donc c'est-à-dire quoi ikosa si ry'ababirigi ikosa si ibintu byabaye ikosa si nukuraba ukungene mutwigisha nukuraba ingene iyi sensibilisation tuyishira mu yindi route parce que tuguma twidoga ngo umubiri yaratuzaniye ngo yaradukoronije yaratuzaniye keme oya permis que gushika kuri iyi saha tubandanya tubikorera kwibi bintu jusqu'au moment où nukugira umuntu ashobora kuja mu kazi avura umuntu canke abe umu economiste mwiza canke abe umu OPG mwiza bamurabira amazuru donc anthropologie climatologie yuko c'est pas ethniquement donc ethnie ari gihe abantu baba badafise la même langue la même tout ça mais twe twaravyemeye kubera umubiri ira imposer ça donc c'est à dire que ibintu birimo agasorobo urabyumva docteur ibintu kurambaza agasorobo agasorobo naka kuko twaravyemeye kandi n'abari incabwenge baragiye Arusha barabisinya kandi n'ubu biracabandanya donc nibaza yuko aya ma-étude yose turiko turakora habwirizwa gutangura ibyo bintu ukuntu tuvyigisha n'ingene tuzovyigisha abana bacu turiko turavyara moi je m'inquiète trop à mon fils nyine je ndamubwira nti ibi muri kwewe n'ibi nzorinda gute kubera twamye turi c'est une dinguerie donc ni ibintu navuze turiko turafata ibintu superficiellement alors que twebwe turiko tubandanya tubirimwo tubandanya tuvyemera tubandanya twemera ko hariyo abantu batapfuye tubandanya twemera mu moko yose tubandanya twemera yuko kandi no mu ntwari yacu ibintu biza kuja kuri 60-40 tubandanya twivyo donc turiko turabisuperficiellement twemeramo n'amasaha menshi tubivuga ubu hageze action okay ndakwiza 4 minutes urazi ko je ntigera ndenza iminota myinshi mugabo jewe je te jure qu'il y a une superficialité turiko turakoresha kuko deja n'incabwenge twari twemeye baragiye barabisinya yatiriwe twakudengera ngiyi murakoze ijoro ryiza ok merci Diane kuri iyo dinguerie muhejeje kutubwira reka duhe ijambo Dignité hama arakurikira Bede
hama Innocent Muhozi, hama abatumire bace babishura. Merci beaucoup. Okay, murakoze. Je nashaka mvuge na jewe ku bintu bibiri. Numvise abavuze benshi, je ndabibonamwe ibintu bibiri. Twakiriye ibintu bibiri tubishira hamwe. Baravuga iby'abazungu bakavuga n'ivy'amoko. Nibaza ko cane amoko je kuri jewe personnellement nta kintu na kimwe bimbwiye, simbona vraiment lo danger iri ngaho parce que uno musi kunigana no kuja gusigurira abantu haca imyaka 40 bavuga aba n'abatutsi aba n'abahutu, biragoye yuko ivyo bintu umuntu azobishikako. Nibaza yuko ari ukwihenda cane tout simplement. Je nibaza ko amoko ata kintu kinini yishe, nta kintu kinini yishe tout simplement, nkuko n'ubundi yabivuze nimba ari muteramyi je pense. Ikibazo dukwiye kwibaza ni abayobozi batuyobora badutwara, bivo yuko dukuraho l'hypocrisie yo kubeshanya. Mu gihugu handitswe ko atamugambwe no mufatira ku bwoko, biranditswe mu mpapuro. Eske reyerema nivyo no kubeshanya? Ishaka kabiri, abanyapolitike bonyene ubwabo n'uwoshaka bafata bose akabaza. Antuka navuganye na benshi aba muri opposition n'abagiye ku butegetsi n'ibiki benshi twaricanye turavugana. Iyo umuntu ariko arakubwira ko ubwoko ataco bimubwiye, ubwo ubwoko buja kuza ryari? Buja kuza reyerema iyo haje ca kibazo c'ubutegetsi, umuntu aja hejuru kwisonga. Ibi ndabivuga kubera iki? Ndabivuga kuko ivyo arivyo vyose abari ngaha benshi barakuze. Igihe hatogwa ubumwe bw'abarundi, batowe kuri pourcentage ingana gute? Yari nini. Après habaye iki? Abantu ntibicanye, abantu ntibishwe bazira ubwoko. Bisigura ko ikintu citwa amacakubiri, ikintu citwa amoko ntigihezwa n'umusi wa rimwe, ntigihezwa n'abanyagihugu ngo babivuganye ngo bagize ntoya. Amacakubiri canke ivy'amoko bihezwa na les dirigeants. No muntu uze muri introduction Dr yavuze ati ntuze gwa gasore yarabananiye, mu nyuma bamaze kumwica vyarakunze. Bisigura ko ikibazo c'amacakubiri kirangizwa na les dirigeants, kirangizwa n'abanyagihugu. Abanyagihugu bo ubwabo barabizi ki ivyo bintu ari kubesha, barabizi kuko benshi bakenye co kimwe, benshi barabana ingorane bafise n'izimwe. Mugabo iyo ugiye kuba active ufatiye kuri ivyo biroroshe kubivyura. Ica kabiri ni abantu bavuga ngo kubabirigi. Abakarorero abantu barazi Swiss irimwo imice itatu. Hari abavuga ikidage, hari abavuga ifaransa, hari abavuga italiyano. Umuntu ashobora kuva muri kote italien akaja muri kote alemanique na kote ivuga ifaransa, ntibapfe bumvikanye batarondeye umu interprete. Ariko nta na rimwe barigera bazinduka mu gatondo ngo bagwane. Kubera iki? Les règles sont là, barazi uko bategezwa kubana, barazi yuko ivyo atari kibazo kuri bo, barafashe ingingo. Kuvuga rero yuko uno musi twame tuvuga ngo ababirigi none bari kubigenza gutiyo bataza kutudiviza, c'est normal, ivyo nta gitangaza kirimo. Tout simplement uwibaza ko nuno musi abazungu batazoza kutudiviza, te trompe-toi, parce que icahindutse c'est la colonisation. Ngo no musi il y a des pays qui cherchent des intérêts, kandi niko bimeze. Nahora nkunda kubona kenshi muri Nations Unies iyo bagomba kuja kuvuga amantuze, kenshi hariho inama y'abaambasaderi baserukira abanyafrika yabanza kuba imbere yuko baja mu makonseiro. Me waja kubara abo bantu bose baja kuvuga ngo tuje gushigikira iki gihugu, tuje muravyibuka hariho amaresolution kenshi bafatira ku Burundi, baba barondeye abanyafrika tubanze kugira inama twumva ko tuja gutora. Ibihugu bibiri vyonyene nivyo vyonyene vyanga. Hariho igihugu Ghana na Namibia na Gambia d'ailleurs. Abo bantu barababwira ati twebwe ntituzopfa twemeye kuza gushigikira amafuti yanyu. Bisigura iki? Bisigura ko tugomba kuvuga imisi yose kwakiza abazungu. Imisi yose si ukuvuga ngo abazungu, igihugu cose kirondera les intérêts. Nuno musi bizokwamaho. Par contre nitubanze kuresolva ikibazo kimwe c'ubutegetsi bwama bwisubiriza imisi yose butaje kurondera inyungu z'abanyagihugu, ni naho ico kibazo c'amacakubiri kisubira kikavyuka. Niyo twamara kurangiza ivyo, uwo muntu amaze kumva yuko afise stabilité mu gihugu, arondera vy'ukuri iterambere ry'igihugu, aje kuri niveau
y'ibindi bihugu bigwanira inyungu zavyo politiquement ou diplomatiquement, abo nabo ivyo bizokwamaho. Ivyo ni intambara tuzokwama tugwana, umwe wese ashaka igihugu cose kirarondera les intérêts. Ivyo ni ibintu bisanzwe, mugasi nibaza akabarundi no musi twokwama turira ngo twakoronijwe na banaka ngo n'ubu ni babanze kutugira. No, ikibazo c'amacakubiri tubanze tukirangiza twebwe nyene kuko turabishoboye, turonderere dirigeants vy'ukuri barondera inyungu z'abarundi. Abo bantu barahari. Mu nyuma ivyo tubihejeje tubone kuja kuri scène politique internationale, dushobora kuvuga ati cette fois-ci on défend les intérêts z'igihugu. Nayo ubu tugomba kugwana mu ntambara zibiri n'iyindi niyo ubwa mbere tutarayimara. Mu kurangiza je nashaka mbaze docteur, eske ivyo yadusiguriye yoba yabitahuye inyuma ya accord d'Arusha canke yoba yabimenye imbere aravyirengagiza? Kuko nihenze nibaza yuko mubemeye ivyo kugabura mu moko, nibaza ko yoba nawe nyene yararimwo kuko yaratusiguriye ko yagiye Arusha. Nimba yoba yabimenye inyuma ya kera ni leso yahe kiratire, nimba yarabizi ni giki camutumye mu mutima wiwe avuga ati je ibintu ndavyemeye naho entre guillemets jewe for intérieur mu mutima wanje habikuruwaye. Murakoze. Ego Dignité murakoze, ahubwo uramvugiye cane gose ibintu nari guhava mvuga. En fait intervention yanje mufate ko Dignité ari we yayigize. Nari nashatse kuvuga yuko effectivement ibi bintu by'amoko abarundi ubundi ntibanavyemera, ariko vyama biriko bikoreshwa n'abantu bashaka gushikira ku butegetsi. Kandi yuko ivy'amoko biduma iyo ubutegetsi ari bubi, niho vyama biduma. Ubundi y'abantu bimereye neza ata kintu kiriko kiraba, ivyo bintu ntibiduma. Ego reka tubandanye duhe ijambo Innocent Muhozi, hama hakurikire Bede, hama Andris Pavlov, hama Ndondeza. Voilà, Innocent Muhozi, Bede, Andris, hama Ndondeza. Murakoze. Murakoze rero, mwiriwe neza. Mwiriwe imisi myinshi. Myinshi kabisa. Yego karibu. Naje ntevye nasanze Rukandira ariko aravuga, c'est extrêmement intéressant kuva aho nafatiye ikiganiro, kuko de mon point de vue abavuze bose bagiye baba complémentaire. Ni enchaînement ituma umuntu agira une vision globale de notre problème, kuko l'histoire est intéressante, elle est importante kumenya ibi byavuye etc. Mugabo nkuko benshi babivuze, notre responsabilité ne peut pas être mise sur les autres. Ibyo bakoze byose nkuko sinzi ko ari muteramiye bivuze cyangwa ari Dignité, bo bari muri intérêt zabo. Rwacu ziri hehe? Twebwe intérêt zacu ziri hehe? Est-ce que turazibona? Est-ce que turaziyumvira? Donc c'est fondamentalement important kumenya byavuye. Mugabo ntibishobora kuba insiguro y'abarundi bakerera abandi barundi, ntibishobora kuba insiguro y'abacumita abandi. Ntibikunda ndashobora kuvuga ngo babirigi abadage, tout ce qu'on veut. Nous sommes pleinement responsables. Iyo responsabilité rero ahiza kubera nabyo nyene ce n'est pas sorcier. Burya igihugu, urutirigongo rw'igihugu ni ntahe. Iyo atantahe kiriho mu bantu barabinyamaswa, kumwe wese aca yidebrouiller pour essayer de se protéger, essayer de voir comment le voyer, protéger les siens, etc. Parce qu'il n'y a plus d'arbitre. Nama ntanga exemple cyane ahantu nakina umupira harya kuri muri Asiatique, hari benshi bavukana des cousins, des pères, des fils, etc. Mais il suffisait, et c'était un truc sans enjeu, mais il suffisait ko haba un mauvais arbitrage, abantu bararwana bakiruka bamwe ku bandi muri terrain, ari des cousins, le père qui court après le fils amutuka kuri nyina undi, etc. Je nama natwenze napfuye. Mais c'était simple, c'était vraiment une leçon incroyable de l'importance d'un arbitrage sérieux dans tout groupe et dans tout ce que font les humains. Intaha ipfuye ntimutangare ibikurikira, rica ari bishamba, abantu baca baba inyamaswa ntibasubira kuba abantu. Donc aho twaraharwariye fondamentalement.
turahafise responsabilité abazungu baragiye mais nos propres frères barishe abantu baradutse bagiye kwica abantu ngo n'abatutsi kubera baba barigishijwe ça ne les dédouane absolument pas nzo kuvuga ngo namwigishe ngo nishe abantu busangana kubera ababirigi basize banyigishije ntibikunda wewe uri umuntu afise umutwe afise iki haraje les époques suivantes abantu barafasha barashoreye abantu za 72 et autres barishwe sans jugement etc ntushobora kuvuga ngo kubera abazungu ibinabiriye ntibikunda wewe wisha abantu wisha umuntu ninde atazi ko kwica umuntu kizira ninde atazi ko kunyaga gusahura ibyo wundi kizira twese twarabyize ari mu mareligion kubasenga ari muri civisme ari mu ndero y'imuhira ntawe utabyize ibyo bintu mugabo igituma bishoboka nuko igihugu kiba capfuye ko kitakigira intahe ntahe bikiri mu gihugu donc tout n'importe quoi peut arriver. Alors, quand je dirais la parenthèse kuri Arusha, en fait, Arusha déjà, on était déjà dépossédés de nos vies nous-mêmes. Turinze tuja Arusha, guhagarikirwa n'abandi bantu bavuga ati wewe emera ibi, wewe emera biriya. On avait déjà été dépossédés, on n'était plus capable yuko ibibazo byacu tubiganira twabitorera inyishu itubereye twebwe nyene mu Burundi twari twamaze kuba dépassés par nos propres problèmes. Abandi rero baraza barabisimplifier baragira quand les gens se mettent en groupe yitwa ko ari G10 indi G7 abahutu hari abatutsi hari basigaye ko bagabura bakavuga ati OK mwe ko mubungana gutyo ça devient une histoire de rapport de force brute entre Hutu et Tutsi même si les gens n'y croient pas ils voient peut-être des positionnements par rapport à ceci ou cela même s'il peut y avoir un fond intéressant etc. mugabo c'est déjà foutu parce qu'on n'est plus maître de son propre destin kuko byaturengeye abandi babizamo ikivamo kiza nécessairement ari ikintu kidatomoye. Niyo explication yanje Arusha abantu bararengewe baremera kwiposition nk'abahutu ngaha abatutsi hariya et une fois que c'est fait comme cela ibikurikira byose ni désastre d'une façon ou d'une autre. Nuze mutera mimenga yabuze ikintu cankwe dignité benshi muri twebwe ngaha turi impunzi tuba hanze tuba mu bihugu by'abazungu cyangwa by'abanyafrika mais turabayeho uravyuka ugasohoka ukagiye uja ukora gakora ugira le statut de réfugié akayironka etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles du jeu nkuko yabivuze. Il y a des règles du jeu que tout le monde connaît utazi respecter urazi ko le retour du baptême kugukubita. Donc les règles du jeu naho twoba reka dufate ko turi ubwoko abahutu n'abatutsi mais ça ne peut pas expliquer ko twicana ça ne peut pas expliquer ko twexcluana etc. dushake tuba amoko ari différente kubera iki tubana n'abakanadiye tubana n'ababirigi tubana n'abakamerune tubana n'abanyarwanda tubana etc etc. parce que turi mu bihugu birimo des règles du jeu umuntu hari umuntu comme disait la charte Mandé toute vie est égale à l'autre vie nta buzima bw'umuntu bugomba gupretanda ko buri supérieur ko bw'undi muntu ntabwo kuko umwana w'umuntu yamari sacré pour umuvyeyi wiwe kandi umwe muri twese ubuzima bwiwe yamari ko arageza kubudefanda kuko ni sacré nyene nuko igituma tuba muri ibi bihugu by'abandi birimo amoko 10 nangahe tukabaho kaja mwibarabara ukarengana ukadiha tike yawe ya bus uri kuri CPS ukaronka CPS yawe utavanye iwanyu baguhaye etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles du jeu et qu'il y a un système qui fait respecter ces choses-là. Iwacu rero du moment que tugiye mu bintu bitakiri basé sur des principes zumvikana valables pour tout le monde qui protègent tout le monde de la même manière inyamaswa ziraduka zigakora ibara zikadukoresha ibara en plus kuko bari bahora bwati twarahenzwe barabantrene mu mangrenage où ils peuvent pas résister nutica barakwica etc. Byarashitse harabashobora kukuruvoya bagakwepa bagira gute nabandi bavuga ati nta kundi niko bimeze abantu ntibafise force morale ingana abagerageje kuresista baragira ibibazo kenshi baba abahutu baba abatutsi c'est classique mugabo iyo hapfuye leta nayo ni sécurité ya bose ni ntahe mu gihugu ivyo bintu iyo bitariho tous les malheurs tombent sur ce pays-là, sur ce groupe-là, sur cette communauté-là, ntimutangare. Nkuko rero byavuzwe na les uns les autres, ni fondamental yuko solution yacu dukomprena kiri muri la gestion de l'État. C'est donner la capacité de prendre le contrôle de l'État, un État yubahiriza abarundi bose. Kuko twese turi sacré. Bariya bose bagiye barapfa dans des circonstances zitumvikana zitazwi abapfu no munsi etc. Ni ngombwa umwe wese abone ko dutebe dushikaho tugira compassion les uns envers les autres wewe yapfuye gute yagiye gute byagenze gute etc. dusubire tuba abantu
dusubire tuba abantu kuko turi abantu bafite ibibaranga twarataye ibiranga abantu dusigaye turi umuhutu yapfuye bofu umututsi yapfuye bofu c'est pas un problème wapfuye nawe kakubanye utabizi parce que utangiye kurezona gutyo uba wapfuye nawe donc il est fondamental ko hagaruka des règles du jeu qui sont intraitables et qui sont les mêmes pour tous les humains baba muri icyo gihugu abarundi n'abanyamahanga n'umunyamahanga nta mukora ko muri umunyamahanga arafise droit ziwe arafise utuntu twiwe yarondeye n'utwiwiwe nuko bahora mubona iyo basaze muri Afrique du Sud baturira birabure bavuye ahandi ngo baje kubaprofita ko nabo birirwa bicaye pour des raisons historiques aussi d'ailleurs comme la Kidube yabiririmba avuga ati Johnny maintenant tu dois arrêter tu ne peux pas continuer à blâmer l'apartheid déjà mu ishuri wige umenye widebure etc donc iyo hariho tendance yo kuvuga ngo c'est la faute à oui mais c'est la faute à none we nta mutwe ufise nta autonomie de pensée ufise nta nderugira nta de principe de base ufise muri ayo mareligion ko muri ari menshi ariyo yose nta de principe d'éthique idéologique et autres ufise mais surtout encore une fois urashobora kubigira mugabo leta yaderapye personne ne peut faire face leta ibaye inyamaswa mugari wa ruhuna bwira segatwa ati mwana y'igihugu casaze haba hasigaye guhunguza buragaruka hanyuma donc igihugu gisara gute gisari ya leta iriho ikora akazi kayo ko gukingira abantu bose ko kuranda justice à tout le monde reka sindandire mugabo ndibaza ko ama intervention yagiye ba complémentaire imwe yose yajuta quelque chose tube conscient de notre responsabilité quelle que soit tushake tuba abahutu n'abatutsi bibamoko on s'en fout mais tugomba kubaho nk'abantu kuko si twe twadisize ngo naka naze ngaha naka nabo Burundi no twisanze ngaha twese turi abarundi n'umunyamahanga naze atunganirwa iwacu kubera yubahirizwa n'intahe kubera yubahirizwa n'amategeko qui s'applique de la même manière kubera ari protégé par un système sécuritaire protège abantu bose kubera ari dans un cadre ikora ibishoboka kugira abantu bave mu bukene ko n'ubukene nabwo n'ikibazo kindi n'umwicanyi wundi ahambaye mais pour nous tous tukaba turi ahantu tuvuga tuti nta wumunyurako nta wunyaga nta ugira gute kandi ndashobora kwiteza imbere hariho même des programmes parce que nico leta imaze leta idateza imbere abantu leta idakingira abantu mais ce n'est plus un état c'est une bande de voyous et depuis la décolonisation depuis Rwagasore apfa j'ai l'impression qu'on a connu que des bandes de voyous qui se faisaient passer pour un état murakoze Ego, merci Innocent Muhozi kuri kubyumviro byiza birashe muheje gushikiriza reka twakire Bede Hamandondeza mugerageze gushikiriza ibyumviro byanyu mu mwanya utorengera abashitsi bacu hama turaza kwakira Professeur André Nikwigize hamwe n'umuntu yiyise Uncensored. Ego Bede karibu ijambo ni kwanyu tugerageze kubika umwanya kugira Dr. aronka umwanya wo kubishura. Urakoze bwana Rino muri kunyumva? Ego turabumva neza ahubwo nagira ndababaza akantu mwebwe narababonye kuri YouTube nimwe mufise chaîne YouTube? Yes, nijewe. Ego j'invite les gens bariko baratwumviriza à suivre votre chaîne kuko mwagize analyse itwenza kandi vraiment irashe karibu gose. Nanze ko ndi anonyme none mwamvumbuye. Okay. Nagukaguye. Karibu. Merci. Ndashaka ubwa mbere gushimira Dr. Rugambarara ari disponible cyane ko aya space no kuri za YouTube kugira ngo atubwire we nk'umuhumure ibyo yabonye ibyo yumvise ndamushimiye cyane kuri ico. Kuri iki kintu cyuko usanga turiko turavuga ngo ababirigi canke ngo nusomere meme byo nibaza ko tuba tufashe angle itariyo kubera icambere na mbere ubaje nk'abarundi benshi la majorité jaho nabaye ashobora kugira ko ari umuhutu cyane ko ari mututsi peut-être 80 plus 90 plus ashobora kugira agenda umutu urumva bimurimwo aho yabikuye biyashobora kumufasha comme exercice académique mugabo na cyane ahantu tuzi ko twicanye biri muri constitution mu gutanga ibiti babishiramwo umva nta kuntu wovuga ngo ivyo byose tuvyibagire biragoye gusumbya aho wovuga uti eka ntituri bamwe osanse birashoboka ko hariho amoko mu bindi bihugu hamwe amatribi muri Afrika nta gihugu je ndajemo itarimo amatribi mugabo ugasanga harimo amatribi abanye neza hari n'abazuna n'ivyo hanze
donc je numva yuko ico bagumye bakirandira ko cane ndabona abantu benshi b'aba academiciens n'aba scientifique hari n'abagiye gushiramo ama DNA bigoye cane gutahura ku bantu benshi b'abarundi none ko tuba turiko tumera nk'abadatomora ikibazo aho kiri mbere wanashaka n'ubwo wowe ugitoye sinzi ubaye mu bahutu urasanga ahantu hari abahanza n'abashuru ugasanga ntibariko barumvikana nagize kumva ko n'abaganwa hagiye ngo batumvikanye abezi n'abataga ibintu nk'ivyo bo narabonye ibintu vya regionalisme aho abantu bapfa ngo wowe uva Bururi wowe uva Gitega wanashaka muzobaza umu docteur bavukana n'urya Nyangoma nawe yoba yapfuye azira ivyo donc nubwo bosova ico kibazo c'abahutu n'abatutsi ikibazo ntiwo buragishika ku muzi wacu iyindi danje ihari nuko nk'uwo muntu agiye gukora ama DNA ni ukuvuga yaravuze ati niyo nasanga ama DNA atandukanye ni ukuvuga abantu baratandukanye ucumenga uri kura justifia uko tubana nabi rero mbona twokwemera bon birashoboka ko ababirga babizanye ntavyo nzi mugabe ikihari eta actuelle de fait nuko abantu bazwi bakavuga genda umuhutu genda umututsi nabandi kumbure bari entre les deux peu importe nuko mu bindi bihugu nkuko twabivuze hari amatribu ya Afrique du Sud hajya hari amatribu menshi Zambia arahari Zimbabwe arahari Malawi sinabizi neza mugabo sinahabaye ariko izo za Kenya murabizi abakikuyu abaluya Tanzania ni benshi cyane amatribu gutyo mugabo aho bafise leadership nziza usanga ayo matribu abanye neza kesi ya Tanzania uzokumva ari gake amatribu ya cyane yebo nayo angle twofata yukuraba ukuntu abantu bigisha ko nubwo wawe sabishije ko mudahuje ikintu gishobora kuba ubwoko gishobora kuba canke region ko kubana bishoboka malgré tout hanyuma ibindi ndibaza ko babivuze entre Muhozi n'abajya babiri bavuze bwa mbere Muteramyi na Dignité no abazandi ko ndabisubiramo gatwara umwanya abandi mugabo niyo ange nashaka kubivugamwo ya nico novuga kabisa ibisigaye mu munsi mwiza merci. Ego merci Bede ku vyiyumviro birashe mushikirije mu kanya gato dufise reka twakire Ndondeza hama Uncensored hanyuma abashitsi bacu bace baronka umwanya wo kubishura bikoze kurako cyane Reynolds ndabaramukije mwese Kiki Daniel Dr. Innocent mwese aba speakers n'abariko barumviriza n'abazokumviriza hanyuma Reynolds wakoze ku jumping in hanyuma ukadupermeta yuko dukurikira akavazi ko kuno munsi nukuri ndasubiriye intege itorero kuri bino biganiro n'ibiganiro bikenewe cyane gose ko dutahura kahise ku Burundi kandi tukanaganira n'ukungene ko tahura amakosa yoba yabaye muri kahise kugira dutegure kazoza keza k'igihugu bon ibintu nagiye numva ngaha vraiment n'ukuri nabishimye singomba no kugaruka ku vyo Muhozi na Beda baba intervenant abanyuma bariko baravuga byose nanje nari ndayifise ko gahunda kugaruka kubivuga ariko babivuze neza reka ncungura umwanya nari numva umenga ico nari ngomba kuvuga uno munsi yari gutuma guha ubutumwa abantu barikiriko bagomba kuja mu kwemeza ubututsi bwabo kwemeza ubuhutu bwabo cyane uno munsi numva umenga ndagomba kubabaza bagende bibaze mu mutima wabo sinibaza ko bazogaruka ku nyishu ariko ubwo Burundi twifuza ubwoko buja imbere ni Burundi tuzogaruka ku ma carte d'identité akaba yanditse ko ati uri umuhutu uri umututsi ni Burundi umuntu wese azoba ari vraiment très très fier et engagé yo kubona ari umuhutu n'umututsi abona yuko anafise na pride niniya cyane gose muri ivyo oye hakaba umunsi bakagira abatutsi b'i Burundi bagakorana nk'abatutsi bakigina ko ari abatutsi mugabo kandi n'abahutu bagaca bakorana naho nyene bakigina yuko ari abahutu eske birimwo kazoza barabibona umenga ni ibintu bizoca bitwubaka kandi bazoba cyane cyane mbaze abatutsi kuko abatutsi nibo ubuye niyo prideness yabo bayigirira hanze y'u Burundi
barumva yuko ejo botaha mu Burundi bagaca babaho babona abahutu bahuye bariko baravuga ubuhutu bwabo. Nterigenda biraba nkumva umenga ivyo ni ibintu turashobora kuvuga amateka y'abahutu, amateka y'abatutsi, tukazohora tugenda kubivizita muri mise, tugasanga mu bitabo biranditswe muri kahise. Ahandi je mbona umenga si ibintu duteza kubakirako, si ibintu duteza kubakirako kuko ni ibintu vyatugizeko ingaruka cane gose, ni ibintu biri mu vyatumye abarundi isinzi baba impunzi bivanye n'amaperiode yariyo, bamwe bazira kuba abahutu abandi bazira kuba abatutsi. Nta ciza na kimwe je kuva mvutse novuga nti caravuye mu kwigishanya amoko no kwigishana cane cane, kuko iyaba harabigisha gusa bakavuga bati ubwoko bwacu ni bwiza, mugabo uko nagiye ndavyumva imigwi yose baheza kuvuga ubwoko bwacu nibwo bwiza, nibwo buri hejuru, bagaca babandanya badezumaniza abo bita ko bari mu bundi bwoko. Aho rero nkavuga ati nk'ejo hariho aho nariko ndumviriza ngurumva ngo twebwe ngo mu muco wacu w'inka ngo baratwigisha amazina, baratwigisha kuvuza umwironge, ukazo ntaciye hakurikira ngo ico nico cadutuma ngo twebwe ngo tutaja ngo mu vyo kwiga kwica, ngo woronka umwanya wo kuja ngo kwica ngo uriko wiga amazina. Nkavuga ati what's the point? Ugomvye kuvuga yuko abandi bo mu bundi bwoko rero bobo nta na kimwe bari bafise bakora, kuko bobo batariko biga ayo mazina no kuvuza uyo mwironge. Bobo urumva bari wazifu, hanyuma bagaca ariho baca batorera kwiga ubwoko. Ça ridicule. Mugabo anyway ndumva umenga ndababajije, bibaze ati twokunguka iki tugiye turabana mu bwoko, na cane cane mbega barya bandi ko twagiye tuvangana, abo bandi bavuga bati jewe sindi umututsi 100%, je sindi umuhutu 100%, nabo bazoca baja he? Nabo bazoca bagira umugwi wabo mushasha, hace haza nabo bavuga bati natwe dufise fierté yo kuba tuvanze. Ngaha muri Canada turafise aba métis. Est-ce que ni ibintu vy'ukuri vyubaka? Sinzi. En tout cas, je numva umenga abumva bakunda amateka cane gose y'ubwoko, bakavuga bati jewe ndi fier yo kuba mu bwoko bwanje. Kuki batandika ibitabo? Nibandika ibitabo, ego nibandika ibitabo, nibazogira ama collection azoje mu mamize, bibi ibintu twiga kahise ku Burundi kari kameze gutya. Ariko hageze ko twiyumvira ubu icihuta nuko tugira igihugu, icihuta nuko tugira kurya Innocent yariko arabivuga, igihugu gikingira zina muntu wese nk'umuntu. Hanyuma ibikurikira umuntu akavyiyumvira ingene azobishira mu mamize, ariko icihuta tuje hamwe, abantu tutarabanye amazuru, intwaro mbi yica bose, itwarira nabi bose. Murakoze. Okay, merci kwibutsa yuko icihuta ari uko tworonka igihugu. Ndabona abantu baciye baduga bari bagiye, ni Andris Pavlov hamwe n'uwitwa Mweneka n'undi yitwa Mwenimana. Mumbabarire ko mwari mwagiye, ingendabe ordre yari après Ndondeza, c'était nawe nyene yagiye, uwakurikira après Ndondeza. Reka rero duhe ijambo Andris Pavlov, s'il vous plaît, muze vraiment kuzigama umwanya hamwe na Mwenimana hamwe na Mweneka. Merci beaucoup. Egome ndabaramukiza amahoro. Jewe nagomba kuvuga ibintu bibiri. Cyambere nagomba kuvuga ico niyumvira bariko tuganirako, mugabo kandi mvuge nico nibaza ko cyoza inyishu. Ikintu nibaza kuri ibi, jewe kenshi nkunda gushira ibibazo ku bandi, ngo nitare mvuge ntina babirigi canke ijwi ryanyu riri kure Andris. Sinzi ko ubu mwoba munyumva. Bon, fofo ariko bon, shikiriza iciyumviro ngira baraza kuduza volume bakumve. D'accord. Nagomba kuvuga rero ndakumvise. Ego, nagomba kuvuga nagomba kuvuga mu buryo bubiri, nti ikibazo vyari vyo vyose uko kimeze nico nibaza ko cokorwa. Cyambere nuko jewe sinkunda guta imfane ku bintu ngo ngume mvuga nti
byavuye kuri uyu kuko vyari byo byose nimba hakiriho de pouvoir zidutegeka meme d'une façon yo biri officieuse